Ana nyene ibintu biti usanga biteye isoni. Okay, mama ngo mimi kama sister nafanyishaga vipindi ni vingi. Sister wa wapi? Yitwa gute mu sister wa? Ya ndazi kumuzi tu nyene. Nje nyene ndazi kumuzi yitwa Janti. Ndazi kumuzi urumva ibintu mumaze iminsi mukorana sivya. Hello bakunzi banyinshi media kuri microphone mukona nice behind camera tukumwe na Bobo. So guys ndakuramukije venye na uhereye mwaramutse cankwe bwakeye. Assalamu alaikum kwa waislamu wote na wasalimu na watakia maandalizi mema na funga njema kwa Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuba kuno musitume twavuze fresh tumeze fresh tugishima Imana kugeza n'amasaha yo kumuhingamo. So guys kuno mwanya none turi kumwe n'umutipe meze fresh yambaye fresh agaragara neza ariko je nasi ndamuzi mugini wa muzi nimuzi cyamuzanye nkaje dadasutwa ndaza kuba ndamubaze kugirane mu mumenye ni cyamuzanye. So guys amakuru yo kugira mu ntahure yandondeye kuri by phone ambwa ati nice bite ndamishoni sawa nice ndakeye ko tuyaga ndabwa ati okay yaga ashambwa ati no sishaka ko ari by phone shaka live kandi in camera ndambwa ati nanje nkadadasutwa nivyo bintu nkunda reka tumumviza tubwiye ati nanje sindi cyamuzanye sinzi ibyo ashaka mbwire ambwira ati nice nchanzanye iki dadasutwa ashaka nakubwire iki. So karibu imbere za INYISHU media. Ya murakoze cyane nanje ndabaramukije hama nawe wakoze cyane ku mwanya wawe wampaye. Okay. Fresh sinzi ko icyanzanye ubukizi ariko tunyene genda kizi sinzi ko ubukizi ariko kirahari narinze ndagusaba ko tubonana ukaba wabyemeye ukamu mwanya umva byumvikane ko ufite icyanzanye. Okay. So atabanga rimwe je nakubwira ati je nitwa nice wewe wakwitwa gute? Je banyitwa Janja Mix Pro. Janja Mix Pro. Okay. So Janja Mix Pro wandondera avuga ati nice like yuko tuyaga kandi no kunu wamyaje muntu wamenga nti wari ufise umunezero wamenga wari wabaye kuntu what your problem ni ngwane nyabaki wombwira. Ya ingorane zirahari tunyene. Ndazishobora kububizi ariko abandi batabizi gusa ndibaza n'abandi barabizi kuko ibintu vyarinze bituma ndakurondera kugira ngo ndagushikire urumva vyari bimaze kugera ahantu nanje birambabaza tunyene. Okay mix ni Janja Mix Pro wambwiye ati wowe ufise ingorane hari ibintu vyakubabaje nivyo simbwira je ndadasutwa mani mbwira umbwira ati ingorane bimeze kumbwira ati ngurabizi ntavyonze bro wombwarira nice bimeze uku nkamenya ico nkora nanje. Ya hama jewe nkubu narimaze imisi ndi mu bintu nyene birefu rabizi ko ibintu vy'abastari nyene bitaba vyoroshe nawe urabizi. Yeah. Narimaze imisi ntari hafi nari mu Rwanda afise umutipe turi gutegura collabo urumva nyene ariko bivanye n'ibintu biriko biragenda bica hirya no hino byaratumye nyene atahantu mbona no shika ndavuga ngo reka mbanze ndakurondere kwanza tubivugane kuko sinoba ndiko ndategura ibintu hirya no hino mvuga ngo ngiraho nshitse mbona ibindi vyotumata bitacamo ngo cenguma nkora hama nkaba naciyenza kugira ndakurondere tubivugane kwanza ndabikubaze neza. Okay man je uriko urantera n'ubwoba uriko urazunguruka wende katika point blo ngira what your problem ni ngwane nyabaki ego numvise ko ukore featuring ya ibyo ndadakwiye mu nyuma ariko shaka manze menye ngorane yawe. Ya ingorane irahari mfise sister uyo wanje ndazuramuzi umaze imisi mumukoresha ibiganiro vy'ibintu bitabaho sana nyene ibintu biti usanga biteye isoni. Okay mama ngo mimi kama sister nafanyishaga vipindi ni vingi. Sister wa wapi? Yitwa gute mu sister wa? Ya ndazi kumuzi tu nyene. Nje nyene ndazi kumuzi yitwa Janti. Ndazi kumuzi urumva ibintu mumaze iminsi mukorana sivya fresh kandi ndazi kubize n'ubwo uri kuravyirengaza urabizi ni ibintu bitari vyiza. Sawa blog ndiko ndagutahura uvuga ati ko Janti ni mushika? Ni mushiki wanje. Bakwene bote muko bekunda.
yani fresh turi nyene gusa reka mani reka tuje mu bintu batahuritse je mbwira ati ngo sister wawe ndiko namukoresha ibintu tari fresh oya just comment uko sister wawe ni janti mbega yasanze umunsi umwe nayiko ndaja kwa sio niwe yandondeye bijya nyine ubona kuri izo sosio ngo ndamutweka mutama ujya mutama ngo aramukunda yenda mentafutaga je bijya abantu bose bagwasha ko makosa ngo ndefisa makosa nta makosa afise mu muryango wanyu remo nze konsha ko je ngo mfise makosa janti kuri nyine umubona niko yandondeye amwetse ngo nazi ntwara kwa mutama BANDERAS ndamutwarayo sasa mi dada ko sina makosa je naye ni mtu mzima no mutwara mu bintu bibi kubera iki nibaza kashobora kukurondera kugira mukore ibintu nkabijya kuko wenyene urabona ko atari ibintu vya fresh urumva kuba tubayeho atabavyeyi tugira bikaba urumva hari beshi muba mutabizi ariko hari rimwe na rimwe ugasanga ntibinakenewe kwanza ko umuntu abimenya ariko nico gituma janti ifata kujya ntiyifata nk'abantu bafise abavyeyi none janti kumenga afise amafaranga aho kwe muko narare blo je naona wowe unatagata wapi sinibisanzwe nta vyadanje gusa urumva nyine umuntu amaze kwitahura akavuga ati jewe bivanye no kuni ibintu bimwe vyagenze ukuntu ukusi impaka ce nifata nabi nkuko abandi bose bobikora urashobora kuba kuko tuba dufise sinzi ubwenge butandukanye kuko juko ikwitwara ujya siko no kwitwara jewe urumva kuba umuntu avuga ati arasa fresh arameze neza nibisigura ngo kabara amahera gusa kwifata tu neza nyene ni ibintu bikenewe kuri buri muntu wari wese vyamukundiye none janti yakora kazi nyabaki howe ko umusaza ubimenya kazi nyabaka akora kugira akamwinjiza amahera wona asiya ngo iko na gari ature dadako alizitoa wapi sana sikuvuga ngo amahera tuko yani dufise aprasera yani niyo twagurishije kugira tugira ibintu bimwe na bimwe nyene tuyungunganyamo nta birenze ariko manake hela nakura ni za parasera janti lakini blow wenda nagukunze ntuje nk'abandi bishavu aho wari kumfata mu mashati wo nteri ishavu just comment wari kuzana n'ibintu by'intu ndagushimiye kuvuze none uje kumbwira iki sindose kumuzana kubera kamera sindose kwata kamera kwa janti uje kumbuza iki basi bisanzwe sinje kukubwira ibintu katari byiza nyene si fresh kubera ubonye umuntu nkujya ameze kujya nawe uri umugenzi urashobora kumubwira ati ibintu ariko arakora si byiza kuko je sinogira ubugenzi na janti ahubwo w'ikintu worondera umuntu wo kwihanikiza igaje mu wamukuru hanikiza ujya mutama uhanukirize na toto ujya islay ya mubosi wacu sinzi nicyo cyatumye nza kugira duhure wari kumbya je ganza umudadasutwa na dadasutwa no hara kwa islay cyangwa kwa mutama BANDERAS mini kupereke nta kibazo byose birashobora gukorwa kuko narinze nza guhura nawe nicyo cyatumye ndakurondera kugira kuko mushobora kuba ntashobora kubamenya abo bandi ariko kuba twabonanye ni ushobora kunshikana kw'ivyo bindi hama nkabikora kuko si fresh kuko ubonye umukobwa nkujya ariko yiruka kumutama nkujya kweri si vyiza si fresh kweri ndakwe iko na romance Soli okay gusa haraka numvise nka dadasotwa ngo urafise featuring mu Rwanda wavuye mu Rwanda sinatahuye uri umurundi wewe Ndi umurundi uri n'umusani ndi umusani nyene uri mu bandi b'amalapu uri mu biki je sinzi kutaho rap dri nkora ndirimba dri rap dri urumva biri kumwe biba bicanganye gusa urumva bitahura ubikora ni cyane kapira kidogo kuyisanzwe ihari cyangwa izokogwa sinzi yariyo yose bro buko mimi niko kadala super naambia tu isanzwe ihari sinzi ko bayizi bayitwa kubera iki reka manuke nikorere hit ndekane n'abaguma bari bize batazi ibyo barimwo buri munsi pore mbahati beat z'ubwenge muri iyi minsi kubatazi ibyo muri iyi minsi buri umwe wese yumviye beat ivuga ko ikaze ndabongera iyindi congratulations okay akati kabiri man unapiga bien kata kadogo kamera kanasikilizika akandi niongeze kadogo oya nigato ya fresh gusa karatauriza kameze nyene fresh nichereka ngire kadogo kukije ngo mandira buri munsi ndirira imana hindura ibintu ndabira abantu turabipfuye ngo nigira byishi warakoze mana yanje wewe wampaye iryo banga kwirinda abantu bawe baguma bashaka mbambwe subire hasi nanigwe byose nkora imigambi yanke kubera ikintu bagwanya fashije nawe mwami kubera ikije bangwanya ivyo nkora babipinga
tugeze ngaho kwanza ibintu ni fresh birahari tunyene gusa urumva urafise impano ntumeze nka mushikawe bro ona wo kuntu wimereye fresh rap ya uraririmba fresh kandi uzogera kure ariko mushika kaza gukora ibintu nka bijya byo kuntozeye ariko wowe ufise impano yo kuririmba mushika se gutonga Shamunda haba ibintu byinshi baba si ibintu bitwengeje kwanza si ibintu nivyo ntavyo kwishimira bihari sinzi mwe mu rumenga ni ibintu byoroshye ariko ntivyoroshe tu ufise talent bro urakoze cyane urakoze cyane big up hama nkadada sotara kanwa numvise ngo ufise featuring n'umunyarwanda bro umunyarwanda bamitogote umunyarwanda bamwitwa King Trap Streak Okay, hongera sana muramagamu ya clip yanyize gukora ikiganiro gusa je dada sotwa wombwira done we kuri umusani dada ko nawe nkabona ibintu hatarajamo burya ntibizokwicira kariyeri ntabyobona bitakubuye kariyeri jo hari abantu ubaye umusani bashaka guhera na mama wawe nyamba danazivoka barabirondera babiposting rero nyamba mushika agenda gusomana amakamera agatanga matira rangi bizokononera kariyeri bro bizoyonona nyene nico cyatumye ndanaza kugira ndakurondere kuko iyo mba mbona bitoyonona mba nagumye mu bikorwa narimo nkakora nkaheza ariko kuba nabonye bitokunda nico gituma naje kugira ngiriki bikunda ahubwo nshobora no guhagarika akazi kanje k'umuziki kugira ngo meze kwanza iki kibazo gihari oya niho hebo umuziki blongo kwera mushika mbega jantari hema je misi ntanamubona ujya mudada wawe arahari murabana home turabana tuba turi kumwe nyene gusura hari ibintu ubutakwiye kubaza mushikawe nkuko abantu urabizi mumeze ukuntu kwiwanyu ushobora no kukubaza ukambeshya kuko wewe ntazi n'icyanzanye kwanza urumva kuba nagenda kurondera kugira tubonane nta n'ivyazi kwanza wewe okay ariko je nka dada Saraka nabonyesha nataka nikakwambia nikakwambia au ni viachi naambia kuna shida inaweza kuwa fresh. Yani poko msalimu unafanana anaitwa Inosbi. Uko ndugu yake au? Si sana ama sio ndugu yangu. Yani labda anaweza kuwa yani ni msanii na anatumika vizuri ila sio ndugu yangu. Ntana ho muhuri. Ntana hamwe kabisa. Au mjui akuyuwi. Na sindamuzi nzitunye nibikogwa vyiwiwe nkuko nawe yomenye vyiwanje. Okay sasa kwa muda unasema uko msanii acha basi tu focus na usanii wako icho ambie ndio utakuyikorera ulisema eti uko msanii uko na nyimbo ngapi video ngapi audio ngapi fise indirimbo ya mbere iri kuri YouTube yitwa kuber iki nafise n'iyindi yitwa ni wewe twakoranye featuring n'undi mutipe w'umugenzi ndafise n'iyindi ndi nyene itaraja abona ukirumva office zibiri kuri YouTube itaraja abona yarakozwe iri muri studio ndindiriye kugira nkore video nyene nayizo zimeze neza ibikora neza none aho kuri video na ma links gusa cyangwa ma audio ni video nyene kuri YouTube channel yawe ni video okay wobwa ati nshaka ndamu supporting nijya explore kuri YouTube wiwe yo kwandika gute kugira agende basi bakorana subscribe na gashare na commentaire gato Janja Mix Pro wanditse Janja Mix Pro cumbona ariho hose nyene ucubona ibikorwa uko bimeze urumva bumbwiye ati uko ufise audio zibiri na video zibiri zimaze kuja hagaragara zirahari okay so none udinze ubwati umaze gukora video zibiri na audio zibiri watanga gukora kuva ryari andemi nikwambie amine sakom je natanguye gukora kuva kera ni bimwe nyene ibikorwa zacu usanga biba bigoye kugira bishike ahabona gusa ushizemo ingufu nyene biraza vuze ngo ndakubwira aho natanguye gukorera umuziki shobora kukubwira ati natanguye kuyumvira nkiri n'umwana bataje utakubwira ati jewe unamaze kwitahura jewe nani him Janja Mix Pro ukuntu meze n'umuntu uvuga ati ndashaka gucompose indirimbo ubu nitawe ndashaka kuja muri studio ntatinya hari muri andemi kubije ya 1900 ya hari 2018 haciye imyaka 7 umunani ingahe simike bro simike none uvuga ati uko ubuziki none kuvuga ati uko uzurasohora ibintu byawe uko uvyumvamo kubishaka habuziki none bro ko wondire unavara fresh ndire pesa ziko kwenu nini nta kibuze nta kintu kibuze Rumva ushobora kumbona nabikoze nkuko nyene ni bya bindi nakubwiye hari ibintu ushobora kuba bikurimo bikaba bikurimo nyene ugategerezwa kubikora nkuko ubikora
urumva kuba meze neza nsa neza nambaye fresh ntibisigura ko no canifasha n'ibindi byose sawa gusa aba atari mufisa kana umusani n'umuntu afuma reka kurya ariko yambara impunzu za desamire areke kugira ariko arobore yatagase wayi kumumeze ukabasana imana impamvu irahari kuko nta kuntu nobandi ko ndagenda no mwibarabara nsa n'undi muntu nkuriye hariye cyangwa uwo muntu wari we wese asanzwe urumva niyo siguro kwanza y'umusani kuko urumva ndiko aho ndi hose bisaba basiko nitandukanya n'abantu benshi wera musani ni kiyo cha jamii none umva kubitsi zihaye inyishu okay le France reka jeshi ndagutora kwa X-ray cyangwa uwo nza kubona cyangwa nonzeya mutama wacu ya mutama ya draze mwene wanyu bongira baranakundana mita kupeleka kwa mimi naho ujya manager wacu yarambujije una sura kamera ntugirane mimi ko ndasuta mbasha kurusaku ariko nzogenda tundovana bwa cameraman zuri nyegeta uko ibiganiro dukora nabyo ntabdarababona gusa byashiteko minda kupeleka kwa uremuze anamuzage mdogo wako asimupige mimba chaki mupiga sasa mtoto atazaliwa kutega mama bakashaga kufu bijya ibyo nyene nibyo cyaka ibyo bintu nibyo cyaka ko bihagarara kugira nanje cimbandanya umuziki wanje kuko urumva sinoba ndiko ndakora umuziki wanje uri kuracangana n'ibintu nkabiriya kandi urabona uko mumaze imisi mubikora si fresh urumva msoyo umuziki bakaca babona ibintu biriko biragenda single sister wiwe ukunuku urumva amateka ntayahari amateka ntayahari hacaba ibintu urumva bitumvikana ni wao ndo kwita ngo urumuri jenda kanaka wakoze amateka yanaya urumva biba ari ibintu nyene bitameze fresh hama bikaba bikenewe ko nshikana nyene kuwo mutipe wawe tuvugane kabisa bihere no muzehe bihagarare kabisa kuko ntisinzi kwanza sinzi n'impamvu nta nuko bakwiranye tunyene namwe ndazi ko mubizi akora vutaga fegi blo oya sinzi bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo kigana abakonda y'ishinda ndabakunda cyane utwari kumwe na musaza wa Janti akavuga ati yuko iwabo ni imfubyi akavuga ati yuko kuno mwanya mahera Janti kuko yabona ngo umutunzi Janti afise amafaranga Janti ni parasiri bavuga ati biya mifacisha iwanyu bagurishe kugira bakize ubuzima Janti kujya muca mugabura rero nabana babiri bakagabura Janti no uyu musaza we bamitwa Janja Mexiplo Janti wacaje no mu Burundi kuza kuyasizaguza mu batama wewe umusaza wavuga ati jenge mu Rwanda kugira neza n'amafichiringi n'abandi basani nkora umuziki ariko uko ari kararaba ikariye yori karayitengeneza kumbi no umushiki we ari karonona kandi abasani murazi kuntu bameze iyo tumaze kuno post umuziki nka twe nk'aba journalist baba mbere badasutwa tukabona umusana arashize indirimbo iratrendinze uci ubaye umustar mani turendera ibintu byawe byo hasi kugira tugusubize hasi tubonye umushika wize karakwa tuzovuga amavu avuga ati raba mushiki wa kanaka ameze kunukunuku ashavuga ati cyo kimwe muvuga ati ndavuye mu Rwanda featuring na twanze kuyaga ariko manje ndahagarika manze ndamuhagarike ibintu ari karakora na mutama banderasi so nka nice dada suto amukoga wanyu ntacyo ntazobaza naho X-ray bamagumanya nkira ngo nice ga gukamera ibintu nk'ibyo arasabye ko ndamutora kwa X-ray bamudamutwara cyangwa tugahura na mutama basi ndaza kumutwaraho so ciao ndabakunda cyane gumana nanje uwo nza kuramo babiri ndaza kumuhunza nawe tutababonye nibisanzwe bobo izimize kamera